Makobora ni mu misozi iri hejuru cyane y'igisagara ca Baraka guhera ku munsi w'ejo. Hirya y'ejo imigwano yaranzuye hagati y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Congo. Imigwano irakomeje aho imigwano bavuga yuko idasanzwe iri kirabera muri Makobora. Ni nyuma y'igihe kitari gito iyi Makobora ifiswe mu ntoki na coalition ya FARDC canke na leta ya Congo. Ibi biri muri zino nkuru twabateguriye mwa kino kiganiro. Mu gisagara ca Uvira mu micungararo yaho imigwano ikomeza kuvyuka hamwe na hamwe yongera isubira donke kubura canke guhora. Ibi vyose turaje tubirabire hamwe ingene situation gitwere zifashe mu gisagara ca Uvira nkuko dukomeza kubibakorera kubatuhoriza amakuru abagezeho. Ikindi tubabwira nuko abasirikare ba Angola, abasirikare ba Tanzania, abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba South Africa bamaze kuba bagera neza na neza ku butaka bwa Congo. Ibi nibindi turaje tubibasomera ndetse tubabwire ihangiro y'ibisirikare byose vyerekejwe muri Congo ndetse tubabwire n'ibice bashoboye kubashikiramo n'ingene ibikorwa byabo bigiye kugenda nkuko twabishangijwe n'ama antenne yacu ari hariya mu butaka bwa Congo. Hafi aho inyeshamba nazo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zagize ico zivuga ku bijanye n'uwo muzo w'abasirikare bariko baragwizwa ngaha ku butaka bwa Congo. Ariko imbere yuko twinjira muri zino nkuru zacu ido nido mu buryo bweruye, manzi ndamutse cyane wose dukurikirana aho herereye hose, vy'umwihariko wewe wumva no rurimi ndiko ndavuga rw'ikirundi, yaba bari ngaha mu Burundi wacu, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, Congo, South Africa, Zambia, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerique, abari muri Asia, Oceanie. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amakuru tubazanye nuko hari amakuru kandi y'ukuri 100% yuko igisirikare ca Tanzania, igisirikare c'u Burundi, igisirikare ca Angola, ca South Africa bariko barashikanwa ngaha ku butaka bwa Congo ngo bakureho inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Amakuru dufise yizewe nuko Tanzania yo yamaze kuba irungika ingabo zigera ku 12,000 ziba zirashika muri Congo kugira ngo bikunde bifadikanye n'abandi bavuye mu bindi bihugu bivuye ahagiye hatandukanye. Tubabwira yuko ibi vyose Kisegedi abigiyemo inyuma yuko abonye yuko leta zunze ubumwe za Amerika ibiganiro vya Doha ataco bivuyemo, ibiganiro vya Washington ataco bivuyemo, ndetse nikimenyemenya yuko leta ya Kinshasa ivuye mu masezerano ya USA ndetse na Qatar. Biteganijwe yuko izi ngabo zose zigiye gutangura ibikorwa vuba, kuko amakuru dufise nuko zino ngabo zose zivuye mu bihugu bigiye bitandukanye ziriko zirashikira neza na neza mu gisagara ca Kalemi, aho bavuga yuko Kalemi ari gisagara sigaye ngaha muri Sud Kivu kiri très strategique cyane, kirimo ubutunzi kama, ndetse arico novuga yuko ari wo mugwa mukuru wa Sud Kivu. Ubu tuvugana mu gihe ibindi bice bikuru byamaze kuba vyigarurirwa n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Tubabwira igisagara ca Uvira, igisagara ca Bukavu n'ahandi zino nyeshamba zagiye zirigarurira. Amakuru twagerageje gutohoza n'amatarget ya zino ngabo nuko ingabo zo za South Africa na Angola zishaka kugwana zisubize canke zigarurire zifate zake mu minwe ikatogota, kuko ariho hari uwahoze ayoboye South Africa yitwa Zuma hamwe n'uwo yitwa Ramaphosa Obalizwa. Aya mazina bagoye, ayi niyo target y'abasirikare ba Angola ndetse n'aba South Africa. Uburundi nabwo burashaka iyi Sud Kivu cyane mu kuhagarukana umutekano cyane mu gisagara ca Uvira n'ikiyaga ca Tanganyika ngo ikinge imitwe yoza yitwaje intwaro. Uburundi burakeneye guca bukora attack cyangwa counter attack kugira ngo bashobore gukura no gukubita zino nyeshamba mu gisagara ca Uvira bikunde bahave. Aya ni bakuru dufise nuko ingabo za Zambia nazo zamaze kuba zishikanwa neza na neza Lubumbashi
ingabo za Zambia zikaba zamaze zashikira Lubumbashi kugira ngo zishobore guhamvya abandi zize gukorana nabo mu kurwanya uno mutwe w'iterabwoba. Twabwira yuko Zambia kiretse no kurunka ingabo muri Congo nayo irafise ubwoba yuko zino nyeshamba muri wa mugambi wa Hima Empire zishobora kwinjira muri Zambia, kuko murabizi ko Lubumbashi ihura n'umupaka wa Zambia ndetse igashikira mu gisagara cyitwa Kabwe. Ibindazi mwese ko mubizi. Ibi rero vyatumye Zambia irungika ingabo zigera ku 17,000 ziba zirashika ku butaka bwa kugira ngo bikunde baze guhamvya abandi bagwanirize hamwe uno mwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda yaje muri profile ya AFC M23, kuko ibindi bihugu byose bisa nuko vyabonye umugambi mubisha canke integuro y'izinyeshamba mu gihe bumara kwigarurira iyi Sud Kivu yose ndetse na Nord Kivu mu gihugu ca Kongo, kuko ngo nta bindi bihugu vyo mu karere byosubira kubaronkana amahoro. Ibi byose biriko biraba mu gihe President Chilombo bisa nuko ari karateri migere ano masezerano ya Washington vyerekana yuko ataco akiyabarizwamo canke atakiyarimwo mu buryo bweruye. Ndetse amakuru tunafise novuga y'ubutasi canke amakuru ataramenyekana cane nuko leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zandikira Angola ziyibaza ati ivyo bindi biganiro navyo ni vyiki. Kumbure urumva yuko yivuze ngo vyinshi bisigura yuko bagomvye kubaza Angola ikigiyemo muri Congo, mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yoyo bisa nuko yabiteye umugongo ibijanye no kumvikanisha igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Congo, kuko twagiye tubona leta y'u Rwanda igenda isuzugura byinshi mu byo President Donald Trump yavutse. Ibi vyatumye leta zunze ubumwe za Amerika na Qatar bandikira Angola bayibaza ivyo bindi biganiro, mu gihe muzi yuko President wa Congo Felix Fatibeto yafashe urugendo rudasanzwe yerekaza muri Angola. Kumbure ashobora kuba afite ivyo yayaze na President wa Angola, ari navyo vyatumye leta zumwe za Amerika zigomba gutera ubwoba canke igitutu Angola zibaza ibijanye n'ivyo bindi ngo biganiro bijanye n'umutekano mu karere cyane mu buseruko bw'igihugu cha Congo. Ibindi ibinyene tuvugana vyarabaye mu mwaka wa 2012 aho zino nyeshamba naho zashoboye kwigarurira ibice bitari bike, nubwo ibice zigaruriye ubu ari byinshi cyane kuruta ivyo bigaruriye muri uno mwaka wa 2025. Ikindi kintu tubabwira nuko uno muhari wa RDF w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nayo ntiwagarariye ngaho wagize icyo uvuga. Uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda wavuze yuko watangaje yuko ko nibayitera izokwereka amahanga ubukomezi bwayo. Amasezerano ya Qatar, kuko ngo bazoba barenze ku masezerano ya Qatar ndetse na USA niho bazoca haba intambara yeruye, abatsinda batsinde, abatsinzwe bayamanike. Ibi vyaciye bishikirizwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF, ko bavuze yuko bino bitero by'abasirikare bose bisigura yuko inyeshamba ziko ziracacoba zivuga ati abasikare nibenshi ko barazana ngaha mu gihe bariko bazoba ngo bahonyanze ngo amasezerano ya Washington ndetse n'amasezerano ya Amerika. Rero murumva yuko ibintu bigiye gukomera, ibintu bigiye kuba bibi cyane, kuko bisa nuko zino ntambara zigira zitangure. Bantu mudukurikirana twama tubabwira yuko intambara zigiye gutangura za nyazo abenshi bakayibona umengo sivyo binagoye cyane, ko zino ntambara zo mu buseruko bwa Congo zigiye kugabanuka canke zizogabanuka bonyene atari bo bazimarira. Kuko aha muri Congo barabonye yuko bakomeje kuja muri biriya bihugu vy'amakungu, bijye bihugu vy'amakungu atacu bibafasha kiretse ahubwo kubatesha umutwe no kurerekera zino nyeshamba mu kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Kuko mwarabonye Goma ngene byagenze, murabizi sinunda kubigarukako muko rero bimeze muri rusange. Amasoro n'amasasu menshi cyane yo ariko aravugirwa ngaha muri Makobora. Aha muri Makobora na gace kari hejuru y'igisagara cha Baraka neza na neza muri territoire ya Fizi. Kindi twabwira nuko
MLDP twigwaneho yo itangaza yuko abasirikare b'abarundi canke bahangayikishijwe nuko abasirikare b'abarundi baba bariko barashinga ibirindiro bikomeye n'ama defense hariya mu misozi miremire ya Fizi. Nkuko tubikesha abasanzwe begereye uno muhari w'inyeshamba za twigwaneho wihuje mu buryo bweruye n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, bariko bavuga yuko nko mu gace ka Kibogobogo ndetse n'agace ka Point Zero hariko harubakwa ibirindiro bikomeye by'abasirikare b'abarundi. Tuzokomeza kubatoreza amakuru ndetse binashobotse tuzohiga bamwe mu barundi nubwo bataduha amakuru, turabe yuko batubwira iyo nkuru kari y'ukuri canke ari ya propaganda tuba tumenyereye ngaha mu mabarabara y'u Rwanda. Ariko sinagombye kubabwira bice kubarambira makino iganiro. Mu nkundire ndabashimiye cyane mwebwe mwese tukomeza kubana mu biganiro n'amakuru, ndizera yuko hagize ibindi byinshi biboneka twongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.